nukuri birababaje kubona igihugu gitwarwa umusirikare akiramara amezi 9, 8, 10 canke amezi 5 ari hanze y'igihugu canke yaravuye atarahembwa amahera. Birateye isoni nukuri kose. Tugira abasirikare bacu bari muri Somalia n'aba bamashwe ngaha mu Burundi bagizwe n'ibatazi zibiri zamaze gushika mu Burundi nizo bitanu ziri ntibase kwirwa barabahenda barafise nyene bo kwishuza amafaranga ni mukayaronka mugabo nivyo twama tuvuga tuti iyo igihugu kiriko kitwagwa kinobana canke cikeka hamari n'ingorane nibakubishoka vyose bararondera n'izanye amahera yabo bayabahe kuko arahari. Ikindi cyo gitangaza hamwe ko vya gisirikare hari abajeje kwakira abasirikare nyene bava hanze y'igihugu bashitse mu kibuga c'indege kubakira sawa mugabo kubabwira amafaranga nyene bazoyaronka ntibavuga. Hariho muri J8 anyemera ko vya gisirikare nyene iyo amafaranga message yabonetse yuko amafaranga agiraze n'amezi agiraze inama zisangwa gukorakorana hageze kuvunja zigakorakorana mugabo no munsi nizikorakorana kugira ngo zishuize abo basirikare bari muri Somalia n'abagenzi babo bamaze kuva bari ngaha. Yateye isoni ni kwa gutwara umuntu utamukunda bantirunze kubutinyana naho basavye umukuru w'igihugu ko yo batabara akabishuza itwo dufaranga no mu bihugu vya gisirikare baba bafisemo uruhara rwo gukora igishoboka cose nkuko babivuze bafise guserukiza ntibashije